si kubera ko nari nsanzwe numva ndabigerageza kuririmba canke abantu bambwira ati uragerageza kuririmba, nahisemwo kuririmba indirimbo zohimbaza Imana. Ahubwo nibwiye nti ndakwiriye gushimira Imana nkoresheje impano yampaye, kandi ndakwiriye gufasha n'abandi kumva ko imitima yabo yegereye Imana no kubaruhura nkoresheje impano Imana yampaye. Rero sinabigiyemwo nk'akazi, nabigiyemwo nko gukoresha ico Imana yashize muri jewe kugira ngo gifashe imitima y'abandi na jewe ubwanje. Itanguriro ryo barito, amaherezo nzokomera, ndakomeza sintinya kuko uri Imana y'ukuri. Itanguriro ryo barito, amaherezo nzokomera, ndakomeza sintinya kuko uri Imana y'ukuri. Navuze nti itanguriro rashobora kuba ritoye, ariko amaherezo umuntu agakomera. Nta muntu yarabizi ko nayo bubwiwe yari yarihebuye atangura gushwanira Imana. Avuga nti nazize iki, iyo ntuma mba n'inda yanje tumikoroka. Ariko nkunda Imana kubera yamubwiye ati amatanguriro yawe yoba mato, amaherezo uzokomera. Rero ibibazo canke ingorane ducamwo ntibikwiye kuduhagarika. Ivyo ahubwo bitubere nk'ingazi, bitubere ikintu tudugirako kugira ngo tugere ku rwego rwo hejuru aho tuzoshinga intahe dukomeye. All my life you have been faithful. Ooh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Africa Gospel TV. Kuri micro ya mbere ni Uwize Cedric, kuri micro ya kabiri turi kumwe n'umutumire basanzwe ari mu worshiper, benshi bamuzi mu ma worship session atandukanye, abandi bamuzi mu ma covers atandukanye y'indirimbo zitandukanye z'abaririmbyi batandukanye, ariko kandi wafise indirimbo yiwe nshasha ayamaze gushika ku mugaragaro. Rero ntabarambiye, reka tumwakire kuri micro za Africa Gospel TV. Ndakuramukije. Ndabaramukije nanje, murakoze. Murakomeye? Yego tumeze neza. Yego, ndaza abantu benshi barakuzi cyane cyane abantu bakurikirana imbuga zawe, ariko rero dushaka kubwicubero canyu widondore. Ni Elvis Cleverson. Okay, Cleverson benshi barakuzi, ariko kandi bakuzi nk'umuntu aririmba. Ndifuza ko twokwakira uturirimbira ko vyogenda kose, apana indirimbo yawe nshasha, ariko sinzi iyo uririmba iyo mwemu yarakurongora kuturirimbira. Tubanze turirimbire gatoya. Azomfata ukuboko nazonsiga cenyene, nazonsiga cenyene, ahora ambwira komera bandanya kuko nturi wenyene, oya nturi wenyene, yo azobirangiza. Okay, so Elvis Cleverson benshi barakumenyereye bakubona mu tuvideo dutandukanye, mu worship session atandukanye, ariko turifuza kumenya Cleverson ninde? Elvis Cleverson mu majambo atandukanye avukiye he? Donc urumva nyine mwidondoro kwiye. Cleverson no muririmbyi akubera akaba n'umwanditsi w'indirimbo mpimbaza wo ngaha mu Burundi. Cleverson yavukiye muri Bujumbura, muri komine ya Kanyosha, muri zone ya Muyira. Ubu aba ku Musaga, nibaza ko mwidondoro hagice. Okay, Elvis Cleverson nizagiwe cy'ukuri cyangwa bimeze gute? Elvis Cleverson yitwa ndiho kubwa Elvis. Papa wanje yitwa Clever. Okay, tusigure izina Cleverson ryavuye kubera ko papa wanje yitwa Clever, nanje nkaba ndumuhungu wiwe kandi nkaba ndamukunda, urumva niho havuye iryo zina Cleverson. Voilà. So abantu benshi bamaze kubona ingabano yawe, wowe ukiri muto wari usanzwe uzi ko uzobura umuririmbyi ameze nk'uko, kuko benshi sinzi je kubwanjura ntangaza kubwawe wamenye iryari ko ufise ingabano yo kuririmba? Kuva kera nkiri muto sinari ndabizi, ariko namye nkunda kuririmba, nkaririmba ibitandukanye, yaba imiziki yo mwisi, indirimbo zo mwishengero, mugabo nkisangaho ndi hose ndakunda kuririmba. Ariko zaje kugera igihe ntangura kwiga ibintu bijanye n'umuziki, hama ndatangura kuja mu migwi itandukanye. Barambwira turirimba neza, mugabo nanje
nkabona ntibikwiriye. Ariko kubera izo ntege abantu bariko barantera bambwira kuririmba ati uririmba neza bibandanije uzogera kure, gutyo rero mbandanya kuvyiga kugera nahangejeje. Okay. Woba wagerageje kubikuza gute kugira ngo wisange ubu abantu benshi bagukunda, kuko ico gihe barabikubwira meme na peut-être ngera barabibona ariko ntiwari bwaje hagaragara cyane. Wamenye gute kubikuza iyo mpano yawe? Cambere maze kumenya ko hari kiri muri je abantu bakunda, naregeye Imana ndayisenga ndayibwira ati ibyo ushaka ko biba ari byo biba, ndabikunda canke ntabikunda mugabo ivyo bipfuza bibe kuri jewe. Hama ndegera abandi bantu bankuriye mu vyerekeranye n'umuziki, baza baranyigisha duke bambwira ati bikorwa kuno cane cane ivyo mwishengero, kubera ko nanje nari isanzwe ndumuririmbyi mwishengero. Muri ico gihe aba urabona hagiye umuntu afise impano, uhura n'ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga jewe peut-être ndakijijwe ndaje nakubwira ati uririmba neza, naho kumva ko biryoshe. Undi munsi umwunda akaza atakijije akubwira ati uririmba neza. Wafashe ingingo gute yo guhitamo kuririmba gospel music ntugende muri sekira canke ngo peut-être uvuga ati niho hari amahera nyaruka, kuko urazi ko mu vya gospel nta mahera yihuta hari, usanga mugabo ugiye bakubwira ati ugiye muri sekira uzongera kwa gutera imbere canke n'ibindi bitandukanye. Wahisemo gute kuyumvira guhitamo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana? Si kubera ko nari nsanzwe numva ndabigerageza kuririmba canke abantu bambwira ati uragerageza kuririmba, nahisemo kuririmba indirimbo zohimbaza Imana. Ahubwo nibwiye nti ndakwiriye gushimira Imana nkoresheje impano yampaye, kandi ndakwiriye gufasha n'abandi kumva ko imitima yabo yegereye Imana no kubaruhura nkoresheje impano Imana yampaye. Rero sinabigiyemo nk'akazi, nabigiyemo nko gukoresha icyo Imana yashize muri jewe kugira ngo gifashe imitima y'abandi na jewe ubwanje. Tukiraho nyene, Elvis Cleverson yakirijwe ryari? Elvis Cleverson urugendo rwo gukizwa ntigwabaye gwihuta, kubera ko sinagiye mwishengero y'abakizwa kubera ko nkijijwe, ahubwo nagiye kubw'umutumiro. Ndagenda ndabandanya gusenga ntarabitahura, mugabo nyuma nza kubitahura, hama ndakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Hari muri 2021. Okay. Yego, ariko nabatijwe 2023. Okay, ico gihe rero bakigutumira benshi bazi kuririmba, kuko hajya gufata ingingo yo gukizwa urazi ko ari personnel, umuntu aravyakira ubwiwe. Hari naho usanga babivuga inshuro nyinshi, mugabo umunsi umwe agahishurirwa ico Kristo ari, hama akakira umwami Yesu. Vyagenze gutwa ngo ushobore kwifataho serieux? Peut-être kumva ko washobora kubusenga kuva kera ko bari bazi kuririmba, wabifashe nyine mu serieux niko novuga. Byari bigenze gute? Bon, sinamye mfise ingabire yo kuririmba ngo kuva kera abantu babimenye, ariko aho ntanguriye kuza mu mashengero y'abakizwa bantumiye ngo nze ndaza gusenga, nibwo natanguye kwiga ibintu by'umuziki. Hama nyuma ico gihe niho bambwira ati urabishoboye kuririmba. Ndabandanya nyene ndavyiga, ariko mwishengero aho nasengera sinaririmba, nari umumizise navuze umuziki. Mugabo turaza turakora amasengesho, batubwira ati muzoze masengesho, tukagenda gusenga. Ko tugenda gusenga bakavuga ijambo ry'Imana, rero nanje naje gutahura ikintu ko ufise Kristo, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, agira amahoro gusumbya y'abandi, kuko acatangura kugira ivyo agenderako vyiza kandi binoroshe, naho tuba tubona umenga biragoye. Ico gihe niho naciye mpitamwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Okay. Turakunda kubona ugira amakavers menshi atandukanye, ko kuhitamo kuguma uririmba uturimbo tw'abandi cyane, ukadushira meme no ku ma réseaux sociaux yawe, kubera iki? Hari igihe umuntu aririmba indirimbo akumva iyo ndirimbo irimo message, irafise icivuga swate ku buzima bwiwe canke ku buzima bw'umuryango wiwe canke ku buzima bw'ishengero ryiwe. Rero iyo numvise harimo message nanje ikankorako, mba numva no yisangiza abandi nkoresheje ya mpano Imana yampaye. Si ngombwa ngo iba ari indirimbo nanditse canke ngo yanditse mbe ndamuzi, ndira gusa kuba numvise ko iyo message hari iciri kirakora muri jewe. Ko barabaririmbyi bicitegerezo kuri wewe mu muziki?
yego bandi? cyambere hari umuririmbyi yitwa Shine, niwe yagiye ampa impanuro nyinshi, arambwira ukuntu bikorwa, aranshingira n'intahe nawe ukuntu ivyari byaramugendekeye ko hari ibihe bitari byiza yaciyemwo, mu majambo make impanuro yo gukomera. Cambona rero yombera icitegererezo, ndabona n'abandi nka ba Pasteur Lopez naho tutafise uko tuba twarayaze, ariko iyo ndiko ndabaraba ndabona bombera icitegererezo. Tukiraho nyene ijambo rimwe canke abiri wigira kuri Lopez ukumva hari uraba cane canke Mr Shine n'abandi? Nuko hari ubutumwa bwiza nkura mu ndirimbo za Pasteur Lopez. Yego ni bwinshi mu ndirimbo aririmba, sinzi ko uko ndabitahura ariko n'abandi babitahura, ariko iyo wumvirije indirimbo ziwe indirimbo zikora ku mitima ya benshi. Yeah. So tugende ku ndirimbo yawe rero Warahabaye. Ni indirimbo ya mbere nibyo? Okay. Kwimvira gusohora indirimbo Warahabaye cyane cyane je ndamaze kuyumviriza, indirimbo y'amashimwe na uza kubitubwira cyane. Kubera iki mu majambo yose wanditse wahise mu jambo Warahabaye? Kubera ko mu buzima bwanje mbaye nk'akarorero, nabonye Imana ihaba, kandi no ku buzima bw'umuryango wacu, ku buzima bw'abagenzi banje, kubera abagenzi banje ibyo baba bariko barabamwo ndabibona, ndabimenya. Nabonye Imana igenda iba kumwe nanje canke kumwe n'umuryango wacu inshuro nyinshi, nico gituma nahisemo kwishimira mvuga ngo Warahabaye. Ukumviza indirimbo urumva ko umenga indirimbo irafise ubutumwa cyane buraba kuri wewe, uko umwe wese arafise uko yabonye Imana yabaye mu buzima bwiwe. Ushaka kudushinga intahe gatoya ko Imana yabaye mu buzima bwawe? Ndazi abantu twangana twari mu myaka imwe, ndazi abansumba, ndazi nabo nasumba bamaze gupfa. Rero nibuka ko hari bihe nanje nagwara, kandi nkagwara ingwara zikomeye nyene mba numva zimbabaza, canke novuga ngo zinasanzwe, kuko hari n'abandi bashobora kuba bagwaye zikomeye gusumvya nkuko nagwaye. Ariko Imana yarahabaye muri ivyo bihe vyose, canke igihe nariko ndiga, canke igihe nariko ndabaho ngo nkure, muri ivyo bihe vyose Imana yarahabaye. Ico gituma mfise amashimwe menshi ntashobora gusobanura. Ubutumwa bwa Warahabaye twese mbakari gushima, n'abandi bose bashaka ubutumwa bubashikira ari gushimira Imana. Nihe message kana kuko warayitumbereje ko turavyumva, hama iyo itumbereje ku bandi naho nuwe butumwa ashaka kubaha? Ni kubera ko nzi neza ko nabo bafise igihe babayemo canke bariko barabamwe, mugabo babonye ikiganza c'Imana. Ico gituma indirimbo barashobora kuyikoresha mu bihe vyabo, nabo bagashimira Imana akavuga ngo Mana we Warahabaye. Tutagiye kurutura imbere gato ya Warahabaye, ni indirimbo iryoshe nk'undi bitero bibiri vya nyuma, sinzi abandi je baza kubindirimbira. Biba ari byo ndirimbo bibiri vya nyuma. Itanguriro ryo barito, amaherezo nzokomera, ndakomeza sintinya kukuri Imana y'ukuri. Itanguriro ryo barito, amaherezo nzokomera, ndakomeza sintinya kukuri Imana y'ukuri. Iyi ndirimbo y'ishimwe yuzuye umutima wanje, ushimwe Mana useruka mu gihe gikwiriye. Imana we Warahabaye, Imana we Warahabaye. Inyuma ya Warahabaye twitega izindi ndirimbo bimeze gute? Inyuma ibikorwa donc bizoza inyuma ya Warahabaye? Mfise ubutumwa bwinshi ngomba gushaka umugaragaro, amasengesho, ijambo ry'Imana, intahe biciye mu ndirimbo. Iri nyuma ya Warahabaye hazoza ibikorwa byinshi, gusa nuko biriko birategurwa. By the way, tumire abantu kuri YouTube channel yawe, babwire ko ibintu bakwiye kubigenza batarayiraba bayirabe. Yes. Ndashaka ko inshuti zanje, abo tuzinanye abo tutazinanye, abo tumaze guhura nabo tutarahura, mugenda kuri YouTube, ni Elvis Cleverson izina ryanje nkoresha kuri YouTube, kuri TikTok, kuri Facebook no kuri Instagram. Indirimbo Warahabaye muyirabe muri YouTube, irafise n'utundi duce na postinze muri TikTok, muri Facebook
no muri Instagram naho nyene mugende muturabe mugire commentaire murayikinge ndetse murayisangize n'abandi barushize guhezagirwa ndabizi neza ko ata muntu numwe atovuga ko Imana yahabaye mu buzima bwiwe. Yeah. Feedback zimeze guteze barahabaye nize ntari kurakira na yahe makuru uri kurakira inyuma y'indirimbo ya gusohoka ko namwe nyamwishima zisohotse. Yeah, nagiye mbona abantu benshi bandika mu commentaire baravuga ngo umvugiye ibintu baravuga ngo indirimbo ni yanje yandi majambo nabo barafise igikorwa kidasanzwe Imana yakoze ku buzima bwabo nuko batari bwabona akaje ko kubivuga gusa ariko nabo barafise ukuntu Imana yahabaye mu buzima bwabo. Nize ndoto Clever sana afise mu muziki cyane ndafise indoto yuko nzoshikana benshi kugororoka. Amen. Apari yo kuririmba ibintu byanje ngo bikundwe bigere kure cyane canke bigira aho binshikanye mugabo ndashaka ko umutima umwe canke ibiri izakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwayo kubera indirimbo naririmbye canke kubera ubutumwa natanze niyo ntoba ndiko ndaririmba. Aho ugejeje ubu onye hoba ari ama challenges maze guhura nayo? Novuga ko atayo kubera ko iyo uri kurakora igikorwa abavyeyi bawe bakagushigikira umuryango wawe ukagushigikira n'ishengero usengeramwo rikagushigikira ibisigaye si bibazo ahubwo novuga ngo nibituma wiga ukikwiye gukoreka. Aho nyene ugira ikintu ubwiye umuntu umwe canke babiri w'umuririmbyi nkawe afise ingabirano nkawe ariko arahura n'ibintu byinshi bituma peut-être bimubuza kubandanya abona umengo haho usanga no guta ivyizigira umengo nabihebe byo kuririmba nizihe mpano ukwiye guha umuntu ariko aragira? Navuze nti itanguriro rashobora kuba ritoye ariko amaherezo umuntu agakomera. Nta muntu yarabizi ko nayo bubwiwe yari yarihebuye yatangura gushwanira Imana avuga nti naziziki iyo ntuma mba n'inda yanje tumikoroka ariko nkunda Imana kubera yamubwiye ati amatanguriro yawe yoba mato amaherezo uzokomera. Rero ibibazo canke ingorane ducamwo ntibikwiye kuduhagarika ivyo ahubwo bitubere nk'ingazi bitubere ikintu tudugirako kugira ngo tugere ku rwego rwo hejuru aho tuzoshinga intahe dukomeye. Mu rugendo rw'umuziki aho ugejeje wewe uko biri kose uramaze guhura n'abantu peut-être baguca intege canke meme bagukomeza nikihe cigwa wakuye muri ivyo bintu wewe? Ku bantu banca intege ntibikunze kwigaragaza kenshi ariko birahari ariko ntibanca intege kubera ko babishaka novuga ngo baba bariko bashitsa ico Imana ishaka kuri jewe kubera ko birankomeza. Bituma mbona yuko hari ico nkwiriye gukora kubera hamwe abantu bose twovyumva kumwe tukaja nko gusenga twese message ntanga sinosura kuyitanga oya kurumva twese twaba twarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima ariko utaramwakira namenye ico kuvuga namenye ico gukora ashobora kunca intege ariko kandi abantera intege mukomere cyane. Abo ushimira mu mwanya mazi nta bantu babicaye batatu ufise ushimira bamaze kugufasha cyane aho ugejeje mu rugendo rw'umuziki? Ndashimira abavyeyi banje kubera ko batangwanije. Ndashimira Africa Gospel TV n'ubwami bwiza bumfasha cyane bumba hafi. Hari n'abandi bantu ntoshima kuvugira hano gusa bumve ko ndabashimiye kubera ko baramfasha cyane. Tigo turarangiza turirimbire gatoya turangize neza. All my life you have been faithful. Ooh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dusa n'abarangije sinzi ko hoba ijambo rimwe canke abiri wowe ufise ogenda utavuze peut-être nta kubajije ogenda uvuze plutôt nta kubajije mugabo urumva ko umengo ntiwashobora kuva ngaho utavuze cyangwa kuri micro utavuze nakaryo kawe. Uretse gusa gutumirira abantu gukunda ivy'Imana kubera ko bimeze neza biryoshe gutumirira abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo ngo bamwakire babona amahoro adatangwa n'ivyisi adatangwa n'amafaranga nta kindi kintu no babwira atari kumwakira kubera ko ngo abamwakiriye bose nibo bafise ububasha bwo kwitwa abana b'Imana
kubera ko niwe yahomvoye ca gisika co hagati cadutandukanya kugira ngo akureho amacakubiri twese twabishikira mu bwami bw'Imana. Rero dukwiye kumwakira kuko atayindi nzira atari we wenyene. Ego tugushimire. Murakoze cyane namwe. Twizere ko mu minsi iza tuzoronka ibindi bikorwa byinshi bitandukanye biciye mu ngabano yawe cyane pe. So wakoze cyane. Mwakoze cyane mwako muratwumviriza. Kuri micro ya mbere ari Ihurize Cedric, kuri micro ya kabiri ari Elvis Cleverson. Tuzose mu kiganiro nk'iki mwarahezagiwe cyane.